kwisi nta kintu na kimwe rege gitangura kiri fiziki. Kwisi nta ikintu kimwe rudende kihari gitangura kiri fiziki nta kihari. Ibintu byose bitangurira. Donc comment je peux dire, bitangura mu mitwe y'abantu, kuvuga bitangura bitaboneka. Kandi burya ibintu bitangura bitaboneka bikaza kubiboneka. Umuntu aba afise amahirwe make par rapport y'ibintu bitangura bitaboneka bikarinda birangira bitaboneka. Facebook ziza ntibavuga ngo ivyo bintu n'ivyo amashetani. Mugu uyu munsi niyo bavugira ubutuma. Erega nta kintu na kimwe gitangura abantu bemera. Habwo gusa kiya kintu ijya formule kizaye n'igikwemeza bikarangira ucemeye. Uyisi turiko ntidusaba amafaranga. None kandi akubwiye Bibiri ivuga ngo abantu banje bishwa no kutamenya. None wumva uwavuze iryo jambo wumva bavuze udegize amafaranga. Reka ndakubwira kwa kandi karorero. Ibintu bibiri vya mbere bizimbutse ku isi ubaza ko ari kiniki. Na mazi na sport. Sivyo? Mugabo la majorite y'abantu bagwaye ibigore bikomakomeye ni kubera manki ya sport na mazi. None wumva amafaranga. Kwisi nta mafaranga yahatara akenewe.